Kaze kandi mu kiganiro c'intahe uno musi turi kumwe n'umutumira adasanzwe cane ariwe asanzwe azi kw'izina rya Prophet Joshua Didier Nduwimana. Kaze. Murakoze cyane kutwakira. Ego Prophet Joshua asanzwe ari umurundi yavukiye ngaha mu gisagara nyene ca Bujumbura, mugabo mu buto bwiwe yari passionné cyane n'umuziki ndetse aranawukora mugabo muziki profane, ariko Imana ntiyashima ko aguma muri ivyo bihe bitari bisa neza, iramuzana kugira ngo akore mu bwami bwayo. Ubu akaba ari umukozi w'Imana, akaba ari umuprofeti, akaba anubatse afise umugore n'umwana. Reka tumuha akanya atubwire ubushobozi bw'agakiza, atuganire ahanini ku buzima bwiwe bw'agakiza ataramenya Imana, ingene vyagenze kugira winjiye muri monde ya profane. Murakoze cyane, wabivuze. Ni umugabo afise umudamu umwe n'umwana umwe, ariko kandi nzogira n'abandi mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'imwe. Imana aramaye benshi. Kera nkuko wabivuze sinarinzwi nka Joshua, kera narinzwi nka Nduwimana Didier, umwana yavutse nk'abandi. Ama nyuma mu buzima umuntu agenda ahura n'ibintu bitandukanye. Mu bisanzwe umuntu arigira ingabire ndemanwa canke izo umuntu wese ashoboye kugira, akabaho n'ingabire za mpwemu yera. Muri ico gihe rero nisanze nkorera cyane muri izo ngabire zitwa ko zari ingabire ndemanwa. Bavuga ko ngira umwana muto nakunda cyane kuririmba, ku buryo mu gusaba ikintu cyose nagisaba ndiko ndaririmba. Hama nkuze ubuzima bwo gukunda indirimbo bunini buraguka cyane. Aca hinjira ibintu byo kuririmba ku ma instrumental, hinjira ibintu by'ama studio. Muri ico gihe nangura kubishira mu inguvu, nacane cyane ko hari hacigiye gito mejeje kubura abavyeyi banje. Mama wanje yapfuye muri 2000, papa wanje yapfuye muri 2001. Ndabibona nk'akazi, ndabona nk'ibintu bigiye guhindura ubuzima, aho noronga ico nifashisha nkafasha abana tuvukana. Nangura gukora indirimbo, ndakora indirimbo nyinshi, zimwe zizwi Amida, izindi I Wanna Live With You, indirimbo nyinshi. Nakoze ama spectacle atandukanye muri ubwo buzima bwo kumenyekana n'igihababu cyo kurondera ko nomenyekana cyane, kuko weje gukora ikintu cyangwa uriko urakora ikintu uba ufise ivyumviro ko kiza kugushikana ahantu, ariko rimwe na rimwe ugasanga aho hantu udashoboye kwihishikana, ugakenera ubufasha bw'abantu bohagushikana cyangwa ibintu bihagushikana. Uri mwisi rero si Imana urondera, ucurondera abakora nkawe. Rimwe na rimwe kubera ko badafise Imana baca bagutwara kuvyo bavyarabafashije. Ico gihe rero maze kugira ivyo vyipfuzo byo kumenyekana, mbone ko nanje nomenyekana nk'abanyamerika no kora indirimbo ngaca ntunga, bimaze kwanga mu buryo buboneka, niyo naciye mpura n'abantu bambwira ngo nibishoboka gutera imbere udakoranye n'isi y'umwiza. Aho niyo ninjiye mw'isi mbi. Nico cambere namubwira abantu ko gaho onye wavuze yuko wagomba kumenyekana, mugabo kandi ikintu cambere cagusunika ko ari kumenyekana canke ko ari ubwo buzima wewe wari kurabaho, kumva wari wabaye imfuvyi, washaka mu bigaragara ikintu kiboneka, nihe ari motivation yuko ugomba gushika kure gose? Bijanye n'indirimbo ukumenyekana kumatanye n'amafaranga. Bisigura ngo ukeneye uburyo bimatanya no kumenyekana. Bisigura ngo abatakuzi nibaza kukuraba, abatakuzi nibaza bakumviriza, abatakuzi nibakwakirana icubahiro muri studio. Muri ico gihe umva ko byari bimatanye cyane nubwo buzima, kubona abo tuvukana no gira ndabakuye kugira ngo ndabafasha, ariko ntivyari bihari kubera ko ataburyo nari mfise. Amarero aciye haza uwo mutima kumva ko no menyekana kugira ngo bikunde ko nkora ama spectacle. Singomba kuvuga yuko abariyimvyi bose baca muri iyo nzira. Urazi yo tuko turashinga intahe, twirinda gutsitaza uri kurumviriza intahe yacu, kuko cyo tugomba nuko yumva nimba ariko araca muri iyo nzira ahongire kuri Kristo. Hama kandi ko turashinga intahe tugomba ko banacavuga ngo ko uyu yavuze gutya nundi ni gutya, si photocopy conforme. Mwese azokwishingira intahe mu gihe ciwe, na cyane ko twebwe twigisha urukundo. Muri urwo rukundo rero twirinda ko umuntu twomuzana kwa Yesu tumutsitaje, tugomba kwaza kwa Yesu kwera ko Yesu ari urukundo. Ico gihe rero bice bangombwa yuko nagura kuronderera mu isi y'umwiza. Ivyo ngomba kuvuga mu ncamake cyane kuko nibirebire ivyo nabonye
ni vyinshi ahambere batangiye kumbuza n'umuntu ambwira ngo ni vyiza ko nokorana n'amajini amajini ubwoko kanaka bw'abadayimoni nibuka ko uwo muntu yansavye ko norondera ico gihe umuntu wa mbere yagutwaye aho hantu umuntu akubwira ati ndafise ukungene twobigenza yari inde yari umuntu muvukana yari umubanyi yari umugenzi yari mwari musanzwe mukorana hari umubanyi narinzi ko ari umupfumu hama abantu benshi sinza kubavuga amazina batarakizwa kirese bamaze gukizwa ndabavuga amazina kuko maze kubinaye ariko batarakizwa nitwenda kubavuga amazina kubw'inyungu ko nabo nyene bo kumva kunyotegwa Yesu kuko nimba yigeze kunkorera umuti akabona ko ata vyinshi vyabaye ama uno musi ngariko ndabaho neza na Kristo kuboneza na Kristo s'amafaranga n'umunezero dufise muri Kristo hama uwo mugabo rero agomba kumuzana amajini yambwiye ko negezwe kuzana inkoko nkazana buji nkazana ikintu bitenazi nari bironde ndabibura kuko nari imfuvye n'uburyo nari mfise nibuka ko ari we yatanze amafaranga kugira ngo ndabirondere nyene aritangira amafaranga kandi ari wagomba ko nubira cantangaza nkibaza ugo rukundo rwari ku mupfumu nibaza ko umwansi yarazi isi imwe mu nawe nyene ifise ukungene naho nyene baza gutahura abantu bamenye yuko inyuma y'ikibi cyose abari umubi agira akazi nyuma muri ico gihe rero arankoreye ivyo yankoreye byukuri iyo ntambwe ya mbere yanyije mu busambanyi bwinshi sinovuga ko yanyije mu kumenyekana kunini ni ibintu naje gutahura mu nyuma kuko birivuga ngo uwimatanije n'umusambanyi kazi babaye umubiri umwe bisigura ngo muri iyo nzira icambere ninjiyemo n'ivyo umva umaze kwinjira ugiye kurondera kumenyekana n'ubutunzi waharonke n'ibindi byinshi wasanze vyagutse n'impemu y'ubusambanyi yinjiraniramwe n'ibindi bitandukanye yes cyane bibi kuko mvuze byinshi bo kwibaza ko naronse byiza ndemeza ko naronse bibi byinshi no bimwe abantu babibona bakavyita vyiza umuntu aravuga ngo ivyera vyose subufu nacoka irera ari abantu babibona ivyera ari kurumva ko ni vyari vyiza muri ico gihe hama maze gukora nawe iyo miti ego haboneka ibintu kanaka bisa n'ukumengo biciyemwo nabambwira abantu ngo shetani aguha n'ukuboko kw'iburyo akakwaka n'ukuboko kw'ibubamfu kugira ngo ugire inyota gusubira kurondera ukuboko kwe kw'uburyo abandanya kugumiza mu bwami bw'urupfu maze gukorana n'uyo mbo ndamenyekana gato canigira mu byo gukina amasinema nayo nyene amareresi amafilme urumva uriko uramenyekana bimwe bakwemera biriko biraba bimwe biriko biraba maze kwinjira mu byo by'amafilme mpurayo n'umuhungu yitwa Juma ndamuvuza izina kuko niwe muntu wa mbere nabyo ubutumwa byiza ubarakijijwe yego n'umuntu wa mbere nabyo ubutumwa byiza byose kandi umusiri umukozi w'Imana akora ibikorane hari mu byiza by'Imana uwo rero duriye muri yo mugwa wa cinema aba hafi turagira ivy'amafilme acambwira ngo ndabona yuko no gufasha acampuza n'abandi bapfumu naza kuvuga amazina kuko yarasanzwe yavukiye mu muryango w'abapfumu umuryango wose benshi barapratika barakora ico gikogwa niyo rero abambere ntibari babaye efficace wari uduze ku rundi rugezo indi dimension yo urabona ubuzima kiretse ubuzima bwo mwisi yo mwiza n'ubuzima turimo bw'umuco tuma tunyotegwa buri munsi kuduga kwindi ngazi burya umuntu agera ahantu akumva ko yoduga handi tuvuze mu bikorwa by'Imana bien sûr tuvuze mu gukorera Imana umvugishwa uno munsi ngace numva ko ejo nevugishwa neza sigura ngo si imwe mirahari biboneka byose vyavuye mu bitaboneka uko bizi kandi ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi ari rero bava mu bubi baja mu bundi ico gihe rero acantwara nawe nyene ahandi uwo wundi nawe nyene ivyo yankoreye ni nka vya bindi vyo wa mbere we gusa yarongereje kwibindi ambwira ngo bagende bandonderere imyavu yo kuma yarara kuko kuma yarara ngo nahana abantu bose bagenda babishaka batabishaka bisigura ngo bafate amazi bayavange n'ivyo cyo gituma nakubwiye ko abantu bava mu bubi baja mu bundi hari n'ikindi numvise uvuga yuko wewe yagutumye inuma yego warundi rugezo go kuguruka mwe tugurukira ku mabani kuma n'abafise uburyo bwo kuguruka yego uwa mbere yakoresheje inkoko wa kabiri yakoresheje inuma mbega bazikoresha iki barayikerera bakansuka amaraso ku mutwe bakansuka amaraso yo ku mutwe gusa nabambwira abantu amaraso y'inuma ntakiza grippe ntakuri umuntu ahantu ariko hari amaraso y'umwagaza atagira agasenga haleluya adu ubuzima okay muri ico gihe rero bo arankorera imiti yiwe ico gihe uwo twahuye nawe ibindi vyisa kuri we nuko yatanguye kumbira yuko no mufashiriza abo avura kuko mu madaimoni ntibasa urabona twebwe muri Kristo daimoni tuyirukana mu izina rya Yesu biratawuritse yuko Yesu Kristo ni imhemu nini ni imhemu nkuru irengeye izindi tumuvuze izindi zose zirapfukama mu bapfumu rero nabo nyene niyo forme bakoresha bisigura ngo umuntu aje afisa akadaimoni gato bamagara daimoni nini
kugira ngo ugiye gufashwa ashoboye kwibaza ko yafashijwe ariko koko bamusigiye indi daimoni nini, ahubwo iyo nini bamusigiye izokora ibibi binini kuruta ivya mbere. Ariko muri Kristo iyo umuntu bamusengeye ni Kristo Yesu yakira. Oh my God, uwo Yesu rero yakiriye azomuha ivyiza biruta ibi yabayemo. Umva hariho isano rinini cyane, isi imwe ukungene umwansi akora n'ukungene ijambo ry'Imana rikora barakopya gusa bo bagenda mu bubi natwe tukaja. Yes, ico kintu ugomba kugitahura kuko erega wo shetani bavuga shetani yabaye mu ijuru. Erega shetani mubare vuga kino kintu, shetani son père spirituel était Dieu. Kuko naundi muvye yarafise gusa afata ivyo yigishijwe vyiza asa kubikoresha bibi. Sino ninde yamuformi, ninde yamuhaye, ninde yamugize, ugomba ko akoresha iki? Akoresha ivyo akuye he? Ivyo yabonye hariya gusa acaza gukoporora mu nzira mbi abantu bakisanga mu ngorane. Ico gihe rero uwo muntu ari abadaimoni bitwa yuko ari abadaimoni bakeneye kunezerezwa mu tuvyiniro mu maboate. Ico gihe rero je kuko nari umustar namufasha kubatwara abo bantu barimo abadaimoni kugira ngo ngende kunezeza abo badaimoni muri boate. Simwe miri iragutse cyane gute nabanezeza gute twinjirana n'umwana mukobwa wo mu Rundi ariko ari mu daimoni kenshi izakunda kuja muri boate n'abadaimoni bitwa abadaimoni b'ikizungu mbo kumukizwa cyayumva gutya ari giye usengera umuntu daimoni mu gusohoka ikavuga igiswahili ari giye usengera umuntu daimoni mu gusohoka ikavuga ikirundi nimba ivuga turabavyeyi b'ikirundi ari rero nabandi b'ikizungu basohoka bavuga icongereza muri ico gihe rero abo kenshi bavuga icongereza bakunda cyane kuja mu tuvyiniro rero nk'umuntu rero narinzwi namufasha ico kintu kuko nibuka ko umupfumu kazi twakoranye bwa kabiri weho etangiye no koma amafaranga kuko byace bitangura kuba nyibintu byo gukorana karakazi mu yindi nzira kuko agomba ko nja kunezereza iyo daimoni mu kavyiniro muri boate yategerezwa kunywa muco gemba nicaranye n'umukobwa wo mu Rundi avuga iki mu Rundi kaza avuga ikirundi neza mukanyo daimoni yinjiye agatangura kuvuga icongereza ngamenya ko daimoni shitse igakora kwibiyeri igasaba amarula ngamenya ko umuzungu yinjiye nisimwe mu ndiko ndavuga hama muri co gihe nkayinezereza ivyishaka ubwo buzima nabwo butangura kuba bubi kuko nibuka ko kenshi abantu bambonye ndiko ndatamba ntambana n'uwo mukobwa urumva ko atamba nk'umuzungu ko ni daimoni urabona uyu mubiri dufise uyu mubiri ni housing ni kuvertire mu bisanzwe umuntu ukuri ari ndani naho umuntu Kristo azotwara mu ijuru urabizi ko kino kibibi bazogihamba kizosubira mu ivu ariko umuntu ukuri wo duharanira ni nkemo yacu da inamane bangeza avuga ngo uwindani uwo windani rero avuyeyo hakinjira indani daimoni ugiye umuntu acakora ivyo daimoni yokora sugura rero ngo umukobwa wo mu Rundi kazi amaze gukugwa amuhakinjira daimoni yatamba nk'umuzungu kazi byose byaca bihinduka ururimi n'ikicongereza nibuka ko abantu bazakumbwira ngo ebana mzee yaho usiga office aba vacanciere yes kuko bo bumvise icongereza abone intamba ariko aratamba nisi isiraruhisha n'ivyayo hama bo tukagira ubwo nabaye ubwo buzima rero ego vy'ukuri ushobora kubwita byiza kuko muri uwo mwanya uri drogue uri kuranywa ariko ugeze ahantu ukicara wenyine kuri yumvira urumva ko ubuzima butoroshe urumva ko ubuzima buri mu gahinda ibabona ari karinjira amahera yinjiye niyo aca guhumuriza kuko niyo aca unyiza izindi zoga ukabona okay ndonga abakobwa nkeneye inzoga nkeneye ukaca usanga uri kuraryoherwa ivyo kubera ko nari ngira umusore jeune bwari ubuzima bunezeza umujene rero twarakoranye ivyo tukorana igihe kirekire cyane nibuka ko nyuma y'uwo mwenye kumenyekana cyangwa muri Afrika y'Epfo ndavuze mu ncamake muri Afrika y'Epfo nari ngiye gukora spectacle ama concert yo kumera z'umwaka nico gituma intango z'umwaka n'amankuru bikorane bikomeye kera na cyangwa ama spectacle ico gihe rero ndiko ndakora ama spectacle nibuka ko turi Durban nakoze spectacle z'abantu tugenda Cape Town tuko turava Cape Town nibuka ko nari mu ndege mva Cape Town nja Durban ndababara mu Rubavu mukubana mu Rubavu ndababara cyane ku buryo navuye mu ndege nashoboye guhaguruka igihe winjiye ukomeye je nije nkomeye mu gihe nashoboye guhaguruka tugenda kwa muganga basanga tangwa nafise umuganga cavuga ngo reka bampime sida nibuka ko yapimye ariko sinasubiye gutora inyinshi kuko nzona ari gutora arifise ubwoba burya icakira ruhisha isira ruhisha hama gusa nibaza ko agifise resultat nuko nazo nigeze nja gutora nasubiye kwipimisha amasego cizwa hama ajeje wapi nguma ngwaye niho acaza umukobwa umwe twagendana yari yaje kugira ngo bandanye ivyaha ariko asanga ndi mpe oblique kuko mu guhaguruka nagenda ku ruhande gutya
atana kimwe wabaye acanjana rero ku mupfumukazi araho wahariya nyene muri Afrique du Sud uwo rero turakorana na vyinshi arambwira ko hari abantu bandoze isi nyene ambwira ko hari abandi mbona vyinshi novuga kuko amakuru yambwiye ico gihe narayemeye uno musi sinoyemera kuko ufise amakuru nemera ari ryo jambo ry'Imana gusa ico gihe yambwiye abandoze n'ibiki acambwira ko yobinkuramwo nibuka ko mu kubinkuramwo yambwiye ko kurondera umubindi muri Afrika y'Epfo n'ikintu cyamaye kigoye ariko turaronka ambwira ko twogenda ku makaburi kumva mu ijoro kugira ngo nyimatanye n'abapfuye kugira ngo sinsubire kurogwa nibuka yuko ngiri ngaha ari umupfumu yigeze kumbwira ngo bagiye gufata igitutu canje bagihambe mu Tanganyika niko bavuze ngo kugira ngo ugomba kundoga jewe azobanze gukamya Tanganyika numva ko nari ndisi yuko atanu mazondo shetani n'umubeshi n'escro umva ndozwe hari yavyarancanze ndavuga bandoze guteka ni batarakamya Tanganyika kandi Tanganyika ikiriyo n'amafi akikugwayo so ico gira acambwira ngo niviza uko jana ko kumva kugira ngo ashobe kumatanya n'abapfuye yego ambwira ko mfata umusaraba nandika amazina yanje nce mvuga ko mpfuye I know birafise igicapo gisa na cakindi cyo gupfana na Kristo ukazokana nawe yes ega nakubwiye ko shitani nyene mubeshi agerageza gukoporora ico gihe rero ndafata umusaraba ndandika gusa ndibuka kwigiye nandise ku musaraba ko mpfuye nkahamba nacengira umutima w'igikoko umuntu wese anshavuza ngaca numva ko no mwica umutima wari ubwicanye nibuko umuntu ntoye amafaranga kugira ngo nduhuke naca niyugarana mu modoka ngabona ndiko ndamukuraho ubutumbutumbu kugira ngo nduhuke mu bisanzwe impwemu nari nayihamvye ico gihe rero ndabandanya nkora ivyo vy'umuziki hari muri Afrika y'Epfo ndakora album yari mu ndirimbo abantu bise ko ari nziza cyane yego ariyo n'indirimbo yitwa Ma Festilove yamenyekanye cyane irimo ko umudamu yari umudamu umwe mu ba police bakomeye d'Urban cyo bibaza ni gute uyu muntu yashoboye gutambisha umudamu w'abandi yambaye ubusa mbona ari mvuye ku makaburi kuko nayo nyine yari mu barozwe kugira ngo ashobore korosha ivyo nariko ndakora muri yose ndabibamo rero ubwo nibwo buzima bubi nabaye mu buzima bw'umuruho mvuge ko narindushe yego kugira ngo niruhure naranywa inzoga kugira ngo niruhure nagenda mu busambanyi ariko ni wari umuti inzoga n'umuti minota 3 weje kukuvamwo usubira muri vya vyumviro kandi biza bigwiriye ngo diamond kuvuyemo ngo uburi kura bigwiza yego rero coge nibwo buzima nabayemwo bw'umuruho muri Afrika y'Epfo yego ndamenyekana indirimbo zirasohoka uramenyekana mugabo dushe cyane icamfuka niyo 6 nyene ama message suguje iwe ni wa kwanza okay kacha umva ni morale ofite umunezero ari cyo bita umunezero na morale umunezero n'uyu dufise muri Kristo dafise cyo hagaze ko turiye tutarihe turaryohewe turi kwikinga turi mu modoka turaryohewe ofite ni turindiriye ivyo ngaha cyane dufisaho turaba dufise inzu dufise dufisaho turiko turaja une tu munezero ariko bijya ni morale unyo inzoga ugize morale barakubwiye ko ukomeye ugize morale umva biratandukanye cyane n'ubuzima munezero na morale biratandukanye amen urabivuze ngo muri Kristo Yesu ngo hari umunezero dufise shaka rero utubwire neza ngene vyagenze uri mu buzima nk'ubwo onye kugira ngo uno musi tuguze nka prophète wahuye gute na Yesu ko n'ubuzima umenga uragoye kuvamwo nahantu umengo wamaze gushika deep mu bintu vy'umugwanizi murakorana cyane vyoroshe twari tukuzi mu Bujumbura waruzwi kuva turi abana bato twaguze twumva suguje none ubu vyagenze gute ni mwahuye na Yesu gute uyu mugabo rero iyo akeneye umuntu ntabura uko abigenza gusa kiretse umuntu amwankiye kuko avuga ngo ndadodora ubuguru ndinjira ego Kristo numizigirwa ngeze mu Bujumbura ndakora ama publicité indirimbo promotion nguko bisanzwe ko narizi gukora promotion ndavuga reka ngende gukora promotion no muri Congo imbere uko ngendere gukora promotion muri Congo niho hatangiye kuba igitangaza ca mbere kuko je na FC iryo cupa yarimo magufa y'umuntu riri mu ibende gipande c'ibendera yes n'amavuta n'amabuye 12 akuwe ku ngengera 12 zagize gisagara byasigura iki amagufa ahari kiziga baragishengerera nurinda gutanga ubutumire hari kiziga bariko no gira tendance yo kuja kukiraba so nisiga amavuta rero y'amagufa nkuko kiziga nari kiziga si nkuko nari kiziga narico ama ibendera ko kugira ngo shobore kumenyekana mu gihugu hame impande z'igisagara kugira ngo winjira wese amenye gusuguje tisheke Obama wariwe so okay bo nikora ko nyene biba ngombwa ko nsubira gushinga inaye rimwe ko ndayishinga numva rimwe tuva musozi bo okay ariko ni ntaye
duhamagariye kubikora kugira ngo dutange intsinzi sino byo kuba bishoboka nayo kubona aracecetse sinari kuvuga uko bamunesheje gushinga intare yes amaraso y'umwagazi n'ijambo ryo gushinga intare kwabo bakunda nuko n'amagara yabo intare nyene ca twiheba oh yes thank you Lord Jesus we love you amen okay muri cyo gihe rero urumva ngeze rero muri ubwo buzima bwo gukoresha iyo cupa ngomba kuja muri Kongo biba ngombwa ko nicara nsanga mvuze ngo mana mfasha ngenda amahoro umvirize neza apana Yesu mana mfasha ngende neza kuko ndi umwana yakuriye mu ishengero muri katolika ari muto akanuko ubumana karagumvira ariko izina rya Yesu ryo urumva ko rifisindi dimension cyasanga imbere uko nkunda gufata igihe ugomba kuja muri Kongo ntiwafata umuduga canke indege nafata umuduga imbere ko mfata umuduga nasanze nicaye ku gitanda kavuga ngo mana inconsciemment vraiment kuko iyo mana nari nuruse kwivuga iyo mana wahamagara yari imana yo mwijuru canke zari nibaza ko uco gihe bwari ubwoba bw'urugendo umuntu uri umuntu tu akarigina umuntu agizwe n'ibihimba bitatu ari imwemu ariyo umushaha akabaho n'umubiri ega ari umubiri uvuga uwo n'umubiri wagize ubwoba ni wagira accident uwo n'umubiri ari umubiri kandi ama information yuko imana ibaho deja ari information imwe mishoboye gupfa nabi ariko umubiri ugumenya akantu kanaka ugeze kumenya kandi umubiri ugumana ubwoba cyangwa ibigumbagumba muri cyo gihe sanga vuze ngo mana maze kubivuga ndavuga ngiye gufata icupa ko nafise iryo cupa rimo amagufa abantu ndavuga none urifata gute kandi beje kuvuga mana avuga ariko amenda rireka ngangende iryo cupa nani ndarizi yuko urikora ko atari jewe sigura ngo aje kurikora ko nabi yategerezwa gupfa kugira ngo nayo nyene igitutu cyo kirikorere nabujya rifise izina ry'umuntu kuko barimaye apfuye umuntu uwo muntu niwe yitwa iryo cupa ico gihe rero muri birebire tuvuga mu ncamake kandi umuntu ariko aravyumva niwumva ubwoba tuko turavuga kugira ngo umenye ko shetani ntaco ashoboye vuze ko ataco ashoboye ndiko vugana n'umukristo ariko ko umuntu adakijijwe shetani amutwarana bwose ariko twebwe turi babandi Yesu yavuze ngo ndabahaye ububasha bwo guhonyora inzoka na scorpion rero to dufise ivyo birenge shetani afite amavuta n'ubwoba bikigutera canke ngaza amavuta ya shetani amavuta yo gukandagirwa twe dufise amavuta yo gukandagira umwese akinira kuri poste yiwe orore okay na muri cyo gihe rero ncangenda rero muri Kongo ngiye muri Kongo ntivyari vyoroshe nashikiye ku muntu yitwa Kianza yari umugabo afite studio muri iyo studio yiwe yayikoze nk'umukozi w'Imana agomba gufasha abatarakizwa ngo bakizwe ibintu muri cyo gihe acareka abisi nabo nyine beririmbemo urumva ko yakora byose nanje nacishikirayo nk'umuririmbyi w'isi kugira ngo nkore indirimbo cyasanga madame we yagiye Goma acambwira ngo ko yagiye Goma nurondere hotel reka ufate ikicumba kiri hafi ya studio nanje nca nimukirayo dukora indirimbo kumbe Imana irandondeye muri iryo joro je nkahamagara amajini kuko warahamagara kugiye twe dusenga mu ijoro nawe warahamagara umuntu wese ahamagara umwami wiwe cyo gihe nahamagara amajini ariko wibuke ko muri icyo cumba ndi kumwe n'uhamagara Yesu daimoni rero zigira ijambo aho umwami atari nicyo gituma umufuma ashobora guhamagara abazimu bakamuza mu mutwe akavuga ivyo ashaka ariko yicaranye nanje nashobora guhamagara imizimu kuko ikivuga ngo byo shobora tumara urumva ko muri icyo gihe nanje nahamagariye abadaimoni atariho nabahamagara Imana hama wacu umunsi wa mbere umunsi wa kabiri ndarota indoto je ni mu ndoto nabonye yuko nguye gukizwa muri yo ndoto ncambona umuntu ariko arambwira ngo ujye mupfumu kazi mukorana yarakuboshe icyambere nari ndabizi narizi ko mupfumu mukoranye ni 50-50 50 aragufasha yifashije wowe ivyo ukora bimwinjirize kuko navyo biriko birakwinjiriza cyambona muri yo ndoto ngo ndiko ndondera umukozi w'Imana uwo nyene turi kumwe ngo namubwira ngo ngomba ko mbohoka imbere yuko ndamushikako cyambona magaze kuri podium kuri stage cyambona abantu benshi muri abantu benshi ncamana je ndiko ndavuga ngo na Imana ihinduye ubuzima na numa ashobora kugusubiza hasi ni je ndiko nivuga muri yo ndoto ariko muri yo ndoto rero nabonye ndi kumwe n'imbeba zibiri nibaza ko ni je nari imbeba ya gatatu kuko ishusho y'umuntu remanye ishusho y'Imana ariko arashobora kwitakaza kuko Yesu yabyujya mudamu ngo imfungwa z'abana nitwo zihimbwa kubera ko yaramaze gutakaza ishusho nanjye urumva ko nari natakaje ngeze kumbeba noneho hama mvuze ivyo cha mbona ndikanguye ndavuga izi ndoto z'abaporoti zivuye mva deja je umubiri narizi ivyo nkeneye ndoto irambye ibintu kandi urabonye ko ari ivyo waporoti nabonye ko nibaza ko ari umuporoti yabizanye twari turi kumwe ariko Imana igukenera Imana ni Imana iraryoshe Imana ndasengeye umuntu ariko aranyumviriza Imana ikeneye imufatira hari bose mu izina rya Yesu hama cyandasohoka nk'umuntu agiye kugira petit besoin garutse cyasanga ndafukamye je nyene kuko indoto urabizi iyo umuntu arose indoto ivuye ku Mana ariyo sentiment yumva ari ubwoba cyangwa ari umunezero ubwoba bwangumyemwe no nirengagije kumva yuko atari indoto
gusa isanzwe hari message kanaka ndafukama rero mu gufukama cyasanga ndiko ndihana nandika no muri telefone Yesu ndakwakiri data ndakugarutseko mwe mwirangura inyobora uko nyene meje kuvyandika ya Imana igukenera gukeneye meje kuvyandika ndicara ngaho umugabo yarafise programme yo kuja gufata filme turajana ariko aja gufata filme cyane uko umuntu nigeze kumenya kera yabaye muhira yari umukizwa twaramutwenga ari umujena aja kuvoma amazi tukamutwenga cyenda mwibuka abana nyene ngaho Bukavu ko nari Bukavu ncagenda kumuraba ndamubwira ngo viriza je nakijijwe aratwenga ko mfite Madrid mahereni ibipanaro binini nakijijwe ambwira ngo okay tugira iki ndabwa jewe sengera bijya bidayimoni nibinyice kuko narinzi ivyo nasigaje muhira arasenga hama jagura n'ujya mugabo yaje gufata amafilme ndamubwira ivyabaye cy'umugabo aranezegwa turasenga niyo nacana ha rero mu Burundi cyamva ko bitari vyoroshe nje ahantu nasize icupa iryo cupa narinzi ico gyokora baramaze kugira alliance n'umwasi yes n'umwasi amaraso bagushije ko ni iryo cupa ndarisanze mu nzu byari none mfata vyoroshe ndondera ibihuzu kugira ngo ndariterure ndarishire hanze iryo coro nararanye ubwoba kandi nivyo mu ijoro ryose byaye binigagura urumva ko nako ndabivamo ama Yesu nawe narizi neza narinzi ayo makuru neza wari ukivyinjiramo yakugendeye mu ijoro mu ndoto nazi neza uwo mwami nakirembwa kwera ubwoba nacena ndikira umupastor kanaka umujyango mu bofreda bwanda keneye ko tuvugana nsanganyishuye ngo afise inama ndavuga n'Imana iranyase none wasigaye komfa muri ino joro ngira petite sœur ndamaza petite sœur nta shengeruzi acabwira ngo ngahe hepfo ari ishengero ko naba mu Kibenga ari ishengero rya Plein Evangile ndavuga nararibonye igihe kimwe cyo genda ngiye gukora ivy'imiti kwitanganika naribona ndavuga ndarizi mu gitondo canzindukirayo ngezeyo nicaye inyuma sinashaka no kumvyo bariko baravuga narizi ko ntegerezwa gura n'umupastori munini kuko nzi kuko nyene mvuye mu bintu bigoye ntegerezwa gura n'umuntu ivyumva uri mu isi baza ngo ni ubuvyibuhe canke inkomezi zikora kumbe ni gyazina n'umwana w'imyaka 5 arivuga neza ashoboye komora shetani cyo giro nca nicare inyuma nca mbona uko aravuga ubutumwa yari umukozi manetwa Diacre Guillaume ndabona ko ari muto kundusha ndavuga uyu haza kina jeune uyu haza gusa kwikwegera mana mu ijuru hama mu nyuma acaraza arambaza ni sawa ndabwa je ngene pasteur acantwara kwa apotre ngeze yo sanga nayo nyene yagiye sanga mama apotre mana mu ijuru ndavuga bya bintu rero karabaye mu marabishobora reka tuvugana uko nyene ko maze gushika namubwira ivyari ivyo ambwira ivyo ni bito genda n'uyu baragufasha ca mu muhungu witwa Guillaume n'undi mukobwa witwa Yvonne jiri ndavuga abantu bagiye gupfa kuko ubisanzwe uburemere bw'ivyo kwihari kuko barungiswe na mama wabo nimba bafaniki je navyo nzi kucyo navyo narizi nakazi kabo ca turagenda ndabereka kwa kure iryo cupa nkiri yarya baca bagenda bararifata barifasheje aho ndi ndavuga mana mu ijuru bana barapfuye umuntu afise ibanga mu mutima agenda n'abandi batomenya ni Yesu Kristo hama bariko bararitwara iryo cupa je nagendera kure gato kuko navuga ngo nijye batembagaza kumbe bafise Yesu bafise ibanga tugezeyo rero ndabona bararifashe barimenye jumva ko narifise ubwo bwoba tuvuga ko finalement Shetani kumba afise abantu bamusuzugura gutya barabimenye gutya baruzi ko ari ikintu gikomeye cyane itahira mvyivye ndavuga abana natabawe reka kumbe sinamenye vyinshi mwijoro biraniga biraniga mijoro barako bona ari umujene ariko akuze sinacyo mvyuka mu gitondo bwira abantu ngo ibintu vyanize naca mvyuka ndi serie yagi mugabo avyuka ari serie byarazi nyine kumva birafata byaranize vraiment hama cange na mu gitondo kare vyafashije kuzindukira mu ishengero kugira ngo ndabe bajya abantu navuga yego ala navuga nimba jewe vyankubise kujya bajya tacho vyabaye nibaza ko nsa gusanga bapfuye ufite ibyo narizi ngeze yo usanga bose nibazima bo barigisha je ndiko ndabaraba ndavuga none ibi byabaye niki bo nk'umuntu rero ngaca ndabegera ni sawa maraye neza umva nabivuga nigorora nari ngiri n'umusani mu mutwe bako nari ngifise imisi ngangijijwe ni sawa twaraye neza mumbwira ibanga jewe mwijoro nuko bwangu aho ya bikuje ko uvuga Yesu ndavuga okay ibanga narimenye mwijoro sibiye kujyama shetani burya ntamenye umwanya wahuriye ko n'umwami wawe cyo gituma ushobora kuvyuka mu gitondo abadayimoni baza ko baza kukwica ku mugoroba baje kukugaruka ko bagasanga uri protege yahindutse kuko wahuye n'umwami cyo gituma umuntu wese ariko aranyumva nakajye ko kubwira Yesu ndakwakiriye bice bihinduka muri iryo joro rero biraza kuniga nkuko vyo rabibikora
mukuniga rero mukuniga sanga ndiko ndigona ko sisi ukuntu ijwi ryanyibukije ko bavuze ngo mvuge Yesu. Yo ndavuga Yesu mbona ndavyutse. Mbo uravyumva ko kuryama bitari ngombwa muri ico gihe navuze Yesu kugeza mu gitondo. Yesu. Oh God, thank you. So niyo natangiye rero ubwo buzima nangura kugira ubuzima bwo gukunda ijambo just nasiba misa ninjira mu gitondo. En fait mu bisanzwe narikiriye cyane nategezwe kumva ibiko biravugwa. Yo passion nyene yari ufise yo kurondera ivyo niyo waciye winjana mu yego nategezwe kumva ibyo koravuga bavuze ngo mizina nibuka ko no gusengera abagwayi abantu baza ko natangiye gusengera abagwayi intevye oya je numva bavuga ngo mizina Yesu abagwayi barakira nacanje kurondera umugwayi ugwaye iki mizina Yesu urakira na ijambo narizi je navuga ivyo numva ico numvise nacanje nanga chaplika ubwo rero buca bucika ubuzima naba mu ishengero mu gitondo arige nagenda mu gitondo ngaca nirigogeza ku mugoroba kubera kuryoherwa yo Yesu araryoshe basha haleluya ngirwa ngaho buzwa ubwo manitangura kunsunika gusoma ijambo ryayo nangura gusoma Bible verse 3 mu gitondo chapitre 3 mu gitondo 3 ku mugoroba ndazunguruka Bibiliya atakindi numva kumva Yesu wanje wenyene nangura kuryoherwa kubyira abantu ko nakijijwe aho nanditse hose ngavuga kuri Yesu yarangiriye neza bo mu ntango bavuga ngo ni wa musani agomba kurondera success ariko mu nyuma tugeze aho tugeze ubu di prophète by the grace of God iyo umuntu abimbyiye bo ndavuga merci ego urazi ko ari ingabire umuntu wese arashobora kuba prophète Imana ibimuhaye bizigura ngo ubu ndumukizwa gusa umuntu ambonye ndiko ndavugishwa nyita prophète kandi sinovyanka kubera ko abonye uko arico gikorwa ndimwe ariko niratira cyane kuba umukristo kuruta ibindi byose kuko mu ijuru sizo kwinjira ngo umuprofeta akomeye zo kwinjira mu umukristo. hariho abantu benshi bibaza ati byagenze gute kurumva ni parcours ndende tuyivuze mu kanya gato ariko ndiko ndagerageza kumva uri kuravuga hari isano rinini cyane hagati y'ivyo warimwo n'ivyo urimo ubunye kuko nisi y'imwemo rero hari abantu benshi muri kino gihe barondera umunezero mugabo bakawurondera hatariho bakaronka ibitutu vy'umunezero kandi umunezero wabo ukaba ufise igihe kanaka uza kumara ndagomba rero ngo ubunye nka prophète nk'umukristo umuntu yakorewe ko n'Imana iragukura muri bwa buzima ugeza aho ugeze no munsi utubwire nirihe banga riri nyuma y'ubwo buzima n'ubuhe buryohe ni he hantu muhura n'Imana yawe umva umenga umuntu wese uno mwanya abimenye byo fasha ubuzima bwiwe kuko hari abantu bari muri ubwo buzima nyene wabona umenga bageze kure gose n'Imana ntiyona bumviriza n'abanyavyaha bageze kure ariko Imana kujya wavuze iracadodora kuruta yego cyambere na hantu haba Imana itokura umuntu na hantu heza Imana itoshikana umuntu cyambere nico cha kabiri ibanga ry'ukuri n'ubuntu ariko niko bwakira ubwo buntu iyo bugutumbere maze kwakira ubwo buntu bw'agakiza Bibiliya ivuga ngo abamwakiriye nibo bizeye izina ryiwe yarabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana ngunda kuvuga ko ntiyabahinduye abana b'Imana yabahaye ubwo bubasha muri bo kubera ko bamwakiriye bugatuma bacika ububasha butuma imfyufyu cika ikivuguto ni power ubwo bubasha rero bwatumye mbona ni wa undi ndimana DJ ariko yaracitse nkuko imfyufu ibona aramata nikivuguta aramata gusa caracitse ikindi maze rero kwakira ubwo buntu uca kuri kintu ko abaye gukunda iryo jambo vy'ukuri gukunda uwo Yesu kumva ko nkeneye kumubona n'amasengesho manya mwinshi yo gusenga ndakunda gusenga ndakunda ubwo buzima hama ikindi hanagize inyota yo kumva kumara amazi ubwami navuyemwo gutangura kuvuga ivyo Yesu ashoboye ivyo Yesu akora nangura kuja kuvuga ku banyeshure kuko nabonye ko ari bambere baza kunyumviriza kuko bari banzi cyane ngagenda mu group biblique ngavuga ico Yesu ari ngabona abantu bako ari hana abantu bako bararira ubwo buzima rero uko bwagiye bubandanya ni handi umuntu atuvuga ngo nisanze ngaha gute kuko no kubyira ukuntu nisanze ngaha umengo ni ibintu kanaka nashoboye gutumbereza n'ubuntu gusa nagize ishaka etape ntoya Imana yimbyiye gata numva kwikora genda mu banyeshure ngaca ngenda mu banyeshure nibuka ko jewe abungire benshi ndabazi kubera abanyeshure kuko ku mashure niho babona ubutumwa mvuze bakaca bagenda ku mashengereye wabo akavuga ngo ari umuntu avuga ubutumwa yakijijwe bagaca bantumira ngagenda no mu pastor atawenzi gucyo bica bitangura gucika ubuzima biraduga nangura kuva mu bikorane vyo mu mashure amashengero atangiye kuntumira nangura kugira inyota yo gukora ibikorane binini gukoresha uburyo bwose noronka ngenda gukora kuri etesi bikorane nangura gukora ibikorane mu bibuga abantu batangura kuba benshi rero batangura kunyotegwa iyo Mana ibitangaza gusengera abagwayi nguko abantu babizi ivyo babona sonda kubidondagura barazi ivyo Imana inkoresha rimwe na rimwe n'ubuntu bitangura kuza kugira ngo Imana yishingire naye ko ari yamamagaye mbere biba ibigoye gato kuko waranzi nka suguje abonye ndiko sengera ikimuga kamuguruka impumye kabona yacavuga ngo ni
Freemason bo we kubera ko atatahura kandi arabatahura ngavuga biratahuritse abonye imwanya muto ariko urabizi umuntu avuye ngano muri ville agiye n'amaguru ashobora kumara 30 minutes ugiye n'imodoka ashobora kujana muri minota 10 bisikura ngo speed ugendana nayo n'Imana shoboye gutuma uronga amaresulta vyihuta ngira ubwo buzima rero ngira ubuzima bwo kubaza n'ubu ndakunda kwigishwa na kino geje shoboye kwiyugarana muri retraite ndiko ndiga nimba ari umukozi w'Imana yatanze yasenye mazima zindwi yose mwugara imiryango yose kugira ngo nige ndakunda kwiga kugira ngo menye ivya Kristo Yesu kuko aragutse cyane Kristo ni munini ibyo tumaze kubona na gace gato ivyo rero uko vyagiye biduga acaba abantu bakizwa ari benshi dutangura gukoranira hamwe muri ville abantu baza kandi ari benshi rero kubera ko bakirizwa muri ya atmosphere ndimwo wasanga kuwa Mungu bataja handi gusenga baza kuri ministere gusa ivyishengero nivyo bintu vya mbere nanga kuko ravuga ngo ya amashengero ni menshi abakijije bazojayo ariko umwami nawe n'umwami yuri kuramukorera kuri ivyo ashaka ndumva ko ndavyinjiyemo mbere narababwiye ngo mwese muri ngane hagire n'umwaza Imana izoza nabishaka bibazo muratangura ishengero avuga ngo sinagire n'umwaza nibuka ko twatangiye turi abantu 21 nivugira ubutumwa kuko je gikuru nuko mvuga Yesu bisigura ngo je umpa yakanya urabona ndiko ndavuga ukunyene niko mvuga kuri stade ukunyene niko mvuga mpuye n'umuntu umwe kuko ndashobora kuba ndiko mvugana na Paulo umwe ushobora kwibaza ngo stade niho abantu benshi Imana ikugomba kumbe umuntu umwe yitwa Paulo ubyiye ubutumwa azoza nabarenga ama stade menshi iyo shaka rero iguma gutyo Imana agura abantu tugera ku gihumbi bo iriko irakora ivyo iriko irakora ishaka riba ryinshi kubera ko nakoreye mu ma media numva yuko notangura kwigisha mu ma internet nangura kwigisha ku ma Facebook ku ma YouTube Imana rero ikora ivyo iriko irakora ubuzima rero ngeze mu ubu n'ubuzima bwo kuryoherwa Kristo nakubwiye yuko nakindi nakidota nakindi nyumvira ko yoza amen yes murakoze cyane reka ndabashimiye cyane murakoze cyane ko twitaba kizire ko nundi munsi muzotwita wende twasubira kubahamagara tuzoza twihuta kuvuga Yesu ndabashimiye cyane namwe bakunzi ba televiziyo Heritage twizira ko mwize bitandukanye kandi yuko ino ntahe igiye gucika igishinga ntahe ko ku buzima bwanyu kibafasha kugira ngo mubandanye mukura mu buzima bwakiza kandi tumenye neza yuko ibyo mwasi byose yokora ari igicapo akura ku Imana yakoze ku musaraba Golgotha mwarahezegiwe cyane rero kaze no mu kiganiro bikurikira ku munsi nk'uyu nyene amasaha nk'aya nyene twandane twiga duhingurwa kugira ngo kuri wa munsi w'imperuka tuze tuduge twese Imana ibagire neza aho muri hose amen.